n'amasengesho Prince ngo amazi ngo ahezagiye kandi hazokwaduka abigira bavugishwa n'Imana benshi bazimize benshi. Turagerageza kuvuga ku bintu bishika kuri bitandatu. Hari abantu basigaye basambura ingo, umuntu akakwemeza ngo umugore wawe muvyaranye gatanu ngo suwisezeranye. Isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye, mbese mugenzi birakwiriye ko masi. Turabaha ikaze muri bino biganiro, uwo muri kumwe Eric Nshimirimana. Uno munsi twifuza kuganira ku kindi kintu gikomeye cyane muri ino si ya Gikristo no kubasenga twese, kuko abantu benshi twifuza ubugingo buhoraho. Rero dukwiye kumenya uko tuzojayo neza. Buri rugendo rwose rufise amategeko. Uno munsi rero turagaruka ku kintu kimwe kitubwira kwirinda abahanuzi b'ibinyoma, ico bitwa les faux prophètes. Kubera iki? Muri Matayo igice ca 24 umurongo wa 11 haranditse ngo, kandi hazokwaduka abigira abavugishwa n'Imana benshi bazimize benshi. Hazokwaduka abigira abavugishwa n'Imana benshi kandi abo bantu bazozimiza abantu benshi. Barangwa rero niki? Turagerageza kuvuga ku bintu bishika kuri bitandatu mu mwanya muto dufise. Icambere n'amasengesho ameze nk'ubupfindo. Iyi si irimwe abantu badutse ku isi bagasengesha abantu canke bagasenga amasengesho ameze nk'ubupfindo umenga na mangetengete. Icambere no gucuruza amasengesho. Ivyo bibujijwe na Bibiliya, kuko muri Matayo 10:7-8 handitse ko Yesu yabwiye intumwa ati mugende mwigisha ubutumwa bwiza, musenda abadayimoni, muzura abapfuye, mukiza abanyamibembe, mubihere ubusa, mubitangira ubundi. Hari abantu rero umurongo wa Bibiliya akuvuze ndagusengeye ucumuha ugasanga amasengesho bayagize urudandazwa. Ico ni kimwe. Ca kabiri n'amasengesho Prince ngo amazi ngo ahezagiye. Aya mazi nta numwe yayaremye, ariko umuntu akakumvisha yuko ngo ayahezagiye. Umuntu agasanga yererana ububido bw'amazi akabuyererana, gusanga ayo mazi nta mwana yo yanywa ko ngo aya ngo arahezagiye. Gusanga abantu bagenda bayamija mu nzu, bayamija ku biti, mu mbuga, ku modoka, mu mabutike, ngimikoshi n'imivumo ngo n'ibisigo ngo n'abadayimoni ngo byose bigende. Ico ni kindi n'amasengesho atembagaza abantu. Mu by'ukuri Yesu nta hantu yasengeye abantu ngo baje bazi baragwaza. Nto bagabo biyubashe bazananye n'abakazana n'abuzukuru, kabona aguye hasi ni pantaro, kabona umuntu w'umuvyeyi akumbagaye abantu bame ngo Yesu ngo mpemu yabaye mwinshi. Ni kuri bijya bintu ntaho byanditse. Ibindi no kugasa ngo nkamusiga iminyota. Ni kuri nta munyota uri mu bukirisu, bijya n'ibintu by'inkwi n'iminyota. Mu by'ukuri nta bukirisu burimwo. Ikindi umuntu bagenda bakagura kivuta ca Elayo aho muri butike bagiguza aho hirya, ni ukuri ngo baragusize, umuntu akagenda yujujwe. Ikintu ni ukuri cyakozwe niyo bagikorera ntibasenga Imana. Rero iyo ni Elayo n'umuti, yisige mu mushatsi, yisige ku rukoba, yigivura indwara z'umutima, ariko mu by'ukuri ntaho bihuriye no kuja mu ijuru. Ikindi hari abantu birirwa bayireza abantu ku misozi, mu mariba, ku myonga ngo no harirezo. None iyo Mana ifise amariza cikagurika, uzorinda gufata rezo yayo ugiye ahantu runaka. Ibyo bintu n'ukuri urasanga abantu b'abagore abagabo birirwa bayerera, bene gihugu bararushe. Ibyo bintu n'ukuri ntabwo ari ibyo. Abandi basanga avuye hanagiye ngo kuri Yorodani, ngo aho Yesu bari abantu biruka bagenda i Yerusalemu, ngo niho ngo hari Imana, ngo aho Yesu yagendagenze ngo kuri ya misozi bakanifotoza. Bano bakunda amaselfie, ngo hatwageze ngo aho Dawidi yiciye ngo Goliyati, ngo amen amen. Ibyo byose subukirisu nta nubwo ari byo. Abandi umuntu akava nkani Burundi kumva ngo agiye muri Nigeria, ngo Tanzania, ngo hari umusenzi, ngo imikoshi yose ngo acakura. Ibyo bintu no kuri ntabwo ari n'abantu bibabaza gasenga nk'iyinga ryose afise n'imbanyi. Ugasanga abantu ntibacoga, abantu baragaramye mu misozi, mu myobo, ngo barindiriye imbabazi, ngo barindiriye ngo Imana. Abantu bashaka Imana ariko nukuri turarushe Mana we. Hari abandi bagabo usanga bafise ibyumba, gasanga bafise ibyumba ariko babikoranijemwe abagore babandi ngo barara amasengesho. Ibyo bikavamwe indazi zivuye mu busambanyi ngo zigasambuka, ngo bari mu masengesho. Ibyo bintu byo gufata abagore babandi ngo ni Yesu ntantu yararanya abagore gusa n'inkumi. Ibyo bintu biragisibije ku isi, ntibiri hano i Burundi gusa, byarakwiye. Kandi mwene ayo madini usanga aguriyemwe abagore n'abakobwa. Rero ayo masengesho ntiyemewe. Muri Matayo 6:5 handitse Yesu avuze ngo ushaka gusenga uzoje mu cumba cawe, hani n'ahandi uja wiyugarane, Imana uyibwire byose izokumva. Muri Yohana 14 umurongo wa 13 Yesu yavuze ati ico muzosaba cyose Data mu izina ryanje nzokiba.
ariko abantu birirwa mu mihanga yeko uharona abandi agenda agafata igipapuro agashirako imitwaro yiwe agatora inkoni mw'izina rya Yesu pa mw'izina rya Yesu pa ndakwirukanye pa mana mundi mwana pa yewe butike yahombye pa mw'izina rya Yesu. Umuntu ugasanga umuntu w'umubyeyi yiyubasha afise ibidiplome muhira ariko yirirwa ku musozi n'igipapuro hari n'abatora uruntugurubuye ngo mana ngo wa musozi ngo wamubanye tubana ngo ndembeje ngo ndamuhenuye ngo nkwikikiye ngo mw'izina rya Yesu. Ibyo bintu ugasanga byatesheje abantu muto. Ica kabiri hari abantu basigaye basambura ingo umuntu akakwemeza ngo umugore wawe mubyaranye gatanu ngo si wisezeranye kandi kenshi aba yamushimye. Ibyo bintu by'ubuhumbyi bisambuye imiryango myinshi ikindi abandi bakavuga indimi ngo zitazi ngo paratatata Imana imbariye ngo abantu ngo amen. Muzosome muri mu Korinto ba mbere 14:10 handitse ngo quelque nombreuses que puisse être dans le monde les diverses langues il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Naho indimi nyinshi ziri kwisi ari nyinshi nta rurimi rudafite ukuntu rusigura. Umuntu akiyandika ngo tse Imana irambwiye ngo tse ngo Imana ivuze ngo tse ngo basambanye none tse iguma irimwe insiguro nk'icya ngo tse ngo murasambanye tse ngo tangigira 10 ngo tse ngo murawuvumwe. Ibyo bintu sibyo. Mu byakozwe n'intumwa kabiri mugende musome handitse yuko intumwa zavuze indimi zavugwa mu bihugu byabaho. Ikindi ni gusezeranira abantu amasezerano atariyo umuntu akabusezerana kuja muri Europe ntagira na laissez passer amasezerano yimye bene wabo na se na nyina ariko ugasanga arakwemereye ngo viza Schengen n'ukuri Schengen. Ibyo bintu by'amasezerano y'ibinyoma abandi ugasanga umuntu acuruza ijambo ry'Imana ntabwo byemewe. Rero abantu nibabeho umuntu yige gukora ariko ubwesukuro abantu bakora imigambi biteza imbere ariko ibintu byo kufata kwenda dukurikira abantu bigisha ibintu bitari byo ijambo ry'Imana ntiribyemera. Abantu kuri wa munsi ro bazotangara Matayo 7:1-3 handitse ngo benshi bazombwira kuri wa munsi bati mwami mwami ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe ntitwavugishwa mu izina ryawe. Yesu azovuga ngo niho nzobajinjibura ngo ntabwo nigeze ndabamenya nkumviraho mwankora biziramo. Iyo mbere umuntu yasenda dayimoni agakiza akazu yasenda dayimoni akavugishwa agakora ibitangaza ariko Yesu atamuzi. Imana n'ukuri iduhe gukunda Bibiliya harimo ubugingo ibindi bintu by'ubuhumbyi n'ukuri tubireke ejo tutazosanga twagiye mu bitari byo. Imana ibiduhe mu izina rya Yesu.